Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuzagaruka cyane ku nkuru iciye ku masonga mumenyesha makuru vyose vyandika habe mu radio habe ku mbuga ngurukana bumenye ndetse nibiriko biravugirwa mu bene gihugu batandukanye. Ikiriko kiravugwa ko cyane ni urubanza rw'abapfa uburongozi rwashizwe mu mwiherero kuri no munsi rw'umugambwe CNDD-FDD. Ni umugambwe watswe RWASA ugashikirizwa NESTOR IGIKUNDIRO. Ni mu gihe benshi bariko baravuga ko kuri no munsi hagaragaye ikintu kidasanzwe. Hagaragaye umugabo akunzwe bitari ivyo gukundwa vyo kwigura mu bene igihugu. Ni mu gihe benshi bagize bati murambonera isinzi ry'abantu baje gukurikirana urubanza rwa RWASA. Urukundo nkuru ntiwirigwa urarugura kuko rurizana. Utinda kurahiye muri CNDD-FDD nubwo boshaka bagakoranya ibiswi vyose vy'inkona hamwe n'ibikiri mu magi vyose ndetse n'abashinga ntahe bose bari muri CNDD-FDD nta usumvye nguvu hamwe n'igikundiro RWASA afise mu banyagihugu. Bati Imana yarakoze kuduha umushinga ntahe nka RWASA kuva Burundi bwabaho sinari bwabone intungane nkino. Urubanza rwa CNL rudindizwa ngo na CNDD-FDD buriya vyose NESTOR yigira akanka kwitaba ubutungane canke CNL ikigirisha ko atamwanya yo kuburanisha urwo rubanza bigatuma ruguma rwunguruzwa mu itegeko riva ngo mu biro kwa Reverendo Ndikuriyo kugira iminsi igenda bazoze kuruburanisha bitagikunda ko RWASA atanga kandidature yiwe. Burya no mu kwicenda CNL ngizocirondera ibindi yitwaza rwongera rwunguruzwe. Ngarika ba CNDD-FDD ngo nagira ndababwira ko ingufu z'umwene gihugu hazogera igizi batsinde. Ngo nibizokunda ko mwamiza abantu mu bwoba mwabateyemwo ngo umunsi umwe neza izotsinde nabo mu Burundi yiruhutse. Ngivyo mubona muri kwanka ko bica mu nzira nziza z'ubutungane hari igihe abanyagihugu bazobicisha mu zindi nzira kandi atawushobora kubahagarika. Ingufu z'umwene gihugu ngo ni ikintu gihambaye cyane nubwo mwebwe uyu munsi mwibona ko muhambaye gusumba bene gihugu kubera iterabwoba mwabasizeko. Ibi akaba ari vyatangajwe na Eric Nyandwi akunze gukurikirana cyane akurikirana hafi vya politiki y'igihugu c'u Burundi cyane kubiba biriko biravugwa bigezweko. Ni mu gihe kuri no munsi rero hagaragaye ikintu kidasanzwe. Uyu munsi bwarubwira gatatu rubanza rape 68 rwumvirizwa muri sentare na hinyuzwa. Nurubanza rwashingishijwe na RWASA muri ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2024 yitwariye uburongozi bwaho umugambwe CNL muri ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024. Isinzi ry'abantu rero ryari rikinje ririndiriye kumva uko urubanza rugenda. Yamara nta vyuma bikwiza kure amajwi vyariho ngo abantu bose bashobore kurukurikirana. Uruhande rwa NESTOR IGIKUNDIRO ntirwitavye urubanza. Senari yacishira urubanza mu mwiherero yatangaje ko mu kiringo kitarenza amezi abiri zoba yasohoye ingingo yayo. Benshi bati ese koko RWASA azorekurigwa kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ikindi cyo kibazo nyamukuru runo rubanza ruhagaze ko RWASA n'uruhande rumuyoboka barabujijwe kwitoza mu matora y'abashinga amateka y'umwaka w'ibihumbi 2025. Ngivyo rubanza bene amategeko abakumira biri mu vyakoreshejwe kugira ngo umugambwe ubaye wa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2020 ntusubire kuboneka mu matora. Mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari amaraporo avuga ko RWASA yibwe yari yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Biragora rero kwibaza ko mu mwaka uza azoroherezwa kugira ngo asubire guhiganwa na Varisi Ndayishimiye narirya ibintu mu gihugu vyayangaye mu myaka 6 Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Inzira yo mu butunganira cyari ndende. Hari gusoma urubanza, hari kurwunguruza n'ibindi vyinshi bishoboka nkuko benshi mu basesanguzi mu vya politike ubwabo babibona ndetse n'abene gihugu batandukanye babibona. Benshi bakavuga ko iri burabuzwa rya RWASA ryo bifitanye isano n'amategeko ava muri CNDD-FDD avuye ku bategetsi batandukanye cyane baba bavuga ko
bavuga ko batohirahira bahiganwa na RWASA kuko vyamaze kugaragara ko mu matohoza ubwabo bikoreye ko bagerageje gato bagahirahira guhiganwa na RWASA batokoramwo kuko hoba no mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD nabo ubwabo bari biteguriye gutora RWASA. Ivyo rero bikaba vyatumye atemererwa kwitoza mu matora y'abashinga amateka baye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 ndetse bikazotuma kandi nubundi atuma murantunge ibikazotuma bamutuma nubundi atitabira amatora y'umukuru w'igihugu. Hari muri aka gatondo ko kuri uyu munsi rero mu gihe cy'isaha 3:14 mu gitondo cyo kuri uyu wa kane niho RWASA yashika akorera sentare nahinyuzwa ari ategekanijwe kumvirizwa mu ntaye cyese urubanza RAP 38 rumuhuza n'abavuga ko bamukuye ku burongozi bw'umugambwe CNL. Abacamanza ba sentare nahinyuzwa binjiye igihe cy'isaha 3:34 baca basoma imanza ziza kuburanishwa. Urubanza rwa RWASA nirwo rwatanguye gusomwa. Urubanza rumaze gusasa bikaboneka ko abo ku ruhande rwitwariwe batitavye. Umukuru wa Senare yavuze ko amakonvokasiyo bayaronse bose kandi ko babifitiye ivyemezo ko n'imanza zabo bazifise nk'uko bitegekanijwe muri sentare. Wararongoye intahe yo kuri uyu munsi wa kane yamenyesha ko abitavye ataco boshikiriza mu ntahe cyese kuko abo bagirizanya batashoboye kuhashika. Yasiguye ko sentare igiye gukorera ku nzandiko kuko izifise kandi ko ifise ibikwiye kugira ngo ico urubanza mu kiringo kitarenga amezi 2 nk'uko amategeko abivuga. Inyuma y'urwo rubanza agatorwa asaba ko muri ico kiringo sentare yo kuri ibishoboka vyose bagatunganizwa. Abona ko urwo ruhande rusiba mu ntaye cyese ari uko bazi ko atarubanza bafise kandi ko ari ukwiteza utunyene kugira ngo bikunde bakumigwe mu matora nk'uko agatorwa asa ubwiwe we yagiye aravyitangariza. NESTOR Girukwishaka wahawe umugambwe CNL bikavuga ko yawuhawe bigizwemo uruhara n'abategetsi batandukanye bo muri CNDD-FDD. Benshi bavuga ko nawe ubwe yatangaje ko ngivyo gusiba urubanza rwo kuri uyu munsi vyo babifite n'isano ngo nivyo basavye sentare nahinyuzwa ariko ikanka kubikorera ko kugira ngo ubwabo badatunganirizwa. Nkuko we yabitangaje yagize ati ntitwitavye kuko sentare tatwishuye ku makenga yacu. Uyu ni NESTOR Girukwishaka arongoye umugambwe CNL ku ruhande rwitwariwe na RWASA agashikiriza ko bandikiye sentare nahinyuzwa bamenyesha uko ibintu vyifashe ku rubanza rutaraja mwidonido. Agasigura ko gushika ubu urwo ruhande rutaratahura igituma hitwariwe abantu 10 gusa kandi koronero kaminuza ryitabiriwe n'abantu 1400. Agashikiriza kandi ko basavye iyo sentare kubabwira igituma witwaye yamayitirira uburongozi bw'umugambwe aho binashika mbere agakoresha ikidodo c'umugambwe atakirongoye. Girukwishaka akabona ko ngo nimba urwo ruhande rutemera ivyavuye mu ikoraniro kaminuza vyemejwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati rukwiye kwitwarira ubwo bushikiranganje. Uwarongoye CNL akavuga ko mbere iyo hatumwe ku rubanza umutekano w'abitavye uhungabana. Girukwishaka akavuga ko bandikiye sentare bayisaba gutunganya ivyo bibazo ariko ko isango rishitse sentare tarashobora kubishuza ari naco catumye batitaba. Ibi rero akaba ari vyatangajwe na NESTOR Girukwishaka avuga ko ari we arongoye umugambwe CNL kuri ubu. Abandi bakavuga ko ari umugambwe yahawe ndetse agahabwa n'igiture kugira ngo awutware. Benshi baravye ivyagiye birashikira RWASA muri iyi myaka iheze bakabona ko n'ubundi umugambwe CNDD-FDD utipfuza kumubona mu matora y'umwaka uza w'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe hari inkuru zagiye ziracicikana igihe RWASA yarejeje kwa kumugambwe bati nyuma yo kumwaka umugambwe CNL no kumwankira kwitoza abo bagiye kumwaka kwaka ubuzima RWASA. Benshi bati hari umugabo abuzitiro Vice Ndayishimiye ngarazi neza ko yamutsinze mu matora y'umwaka w'2020. Mu mwaka w'2023 peza ryamaye raporo ko bahirahiye bakareka umugambwe CNL ukitaba amatora y'abashinga amateka batari no gushobora kwiba insinzi y'uwo mugambwe. Nuko rero umugambwe wiwe barawumwaka mu mwaka w'2024. Ndayishimiye ashira amategeko atuma wa mukeba badashobora kwitoza nk'uwigenga. Umukeba nawe atora amayeri yo kwitoza aciye mu runani Burundi bwa bose.
yamara iperereza ribandanya kuburira perezida riti ikintu cyose urya muntu arimwo kizogutsinda mbere n'abanywanyi ba CNDD-FDD biteguriye kumutora. Perezida ategeka guhonyanga amategeko wa mugabo arabuzwa kwitoza. Ngariko ikibazo kiracari cyose amatora y'umukuru w'igihugu azo mu mwaka w'ibihumbi 2027 hoho nibikeneye ko bamukeba ari nako bafise umugami kugira yitoze. Imitwe irashushe ku nkono umuturi uriko urasha wico bazomukoza imbere y'umwaka w'ibihumbi 2027 ngo nubu kirazira ko azosubira guhiganwa na Valens Ndayishimiye bikaba bigoye kuronka itegeko ribuza umuntu umwe gusa kwitoza ntibice bigaragara. Ariko navyo bazobigerageza inzira zikomeye zibiri no kugira ntitoze no kumwica cyayo kumufunga imbere y'umwaka w'ibihumbi 2027. Uwo mugabo nta wundi ni agatorwa asa nkuko tuza kubigaruka ko amakuru ava mu begereye umukuru w'umugambwe CNL Honorable Agatorwasa akamenyesha ko ku munsi wa gatandatu heze hatunganijwe inama itegura igandagurwa rya Agatorwasa. Aya makuru akavuga ko uyu mugambi washinzwe leta na Colonel Jide Sogomba batazira Love. Aya makuru akavuga ko Sogomba yatumwe ico gikorwa n'abategetsi bakomeye muri CNDD-FDD no muri leta y'u Burundi. Ayo makuru kandi akavuga ko Sogomba yari kakorana na bamwe mu baherutse gutangaza ko babogoje Agatorwasa mu burongozi bw'umugambwe CNL. Aya masoko yaradoye amazina abavugwa muri uyu mugambi ububisha ntidushimye kuyatangaza. Muti uyu Ejide Sogomba yahawe uyu mugambi nindi? Subwa mbere amakuru yerekeje Lieutenant Colonel Jide Sogomba batazira Rova jahabona. Intwaza ngabo yahoze igwana muri FNL abo bahoranye ku rugamba bakayagiriza kikorana n'ipereza kandi ko yakoreshejwe mu kwica kw'abanywanyi benshi ba FNL na CNL. Ivyo we akabihakana. Muri nzero umwaka w'ibihumbi 2022 Lieutenant Colonel Jide Sogomba na Colonel Renova Sekahoruri batazira Nsere yahoze muri FNL ubakora mu biro vy'umukuru w'igihugu barajabutse igihugu baja muri Kongo. Ngugenda babikoze nkuko bo batorotse ariko bariko barondegwa n'iperereza. Bageze muri Kongo barongikiye ubutumwa benshi mu bagenzi babo babamenyesha ko batanga urugamba rw'igisirikare. Kigiye bavuga ko bafise ingabo nyinshi hanze ziteguriye urugamba. Bamwe mu bavyeme bakabakurikira ntibarasubira kuboneka. Mu minsi yakurikiye Jide Sogomba na Sekahoruri baragarutse mu Burundi imbere barasubizwa mu mabanga y'igihugu. Bagasigura ko bafashwe n'ipereza ry'u Burundi rirabapfunga mu nyuma rirabarekura basubira mu mabanga. Bidasanzwe ko ipereza ryofata intwaza ngabo zijabutse Burundi zigiye gutanguza ikiroberi zigarukana rikazipfunga iminsi mike hanyuma rikazireka zigasubira mu mabanga batanaciye mu butungane. Amasoko yacu akavuga ko umugambi avugwamo rero kugandagura Agatorwasa Ejide Sogomba yaba yavuze ko afise ingabo muri Kongo zizomufasha uwo mugambi ugayitse. Ntituraronka ico Sogomba avuga kuri ayo makuru. Ku ruhande rwa CNL Magera serukiro umugambwe Buraya yaremeje ayo makuru acaragabisha abatwara Burundi ko hamwe boreka ico caha kikaba n'ubundi bwabo bo biyambitse ibara mu makungu kandi bo kwibonera ko nabo ko amakungu aba akurikiranira hafi ibibera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari inkuru itomoye turiko turabategura cane egaruka ku bategetsi batandukanye ndetse n'inama zagiye zirakorwa zigahabwa ivyavuyemwo bigahabwa abacamanza bo muri Sena nahinyuzwa navyo turaza kubigarukako. Ni mu gihe mu yandi makuru biko biravuga ko abadereva ba Bujumbura Kigali bariko bariyamiriza itotezwa n'iterabwoba bakorerwa ku mupaka. Nkuko amakuru adushikira abivuga, abadereva bunguruza abantu n'ibintu hagati ya Bujumbura na Kigali bariyamiriza iterabwoba gusuzuma babona ko birenze urugero hamwe n'ivyo babona ko ari igiturire ku mupaka wa Kobero kuri bibe Uburundi buhana na Tanzania. Bemeza ko izo ngorane zihungabanya ibikorwa vyabo bikanaca intege abadereva bakorera kuri iryo barabara. Kuko abadereva benshi babajijwe abakozi bigendereza baba bajije ibibazo bijanye no kumenya umwidondoro wabo bunguruje iyo bavuye niyo baja. Uti turatahura ko abajejwe umutekano bategerezwa gukontorora ariko rimwe na rimwe ibibazo birarenze urugero bikanatera amakenga adahera. Ni kumwe mu badereva avuga ari kanyegeje umwidondoro wiwe. Kiretse iyo mikwabu yo gusuzuma abadereva benshi bariyamiriza ico bita kurya ibiturire. Bakemeza ko mu gihe bavuye mu Burundi berekeza mu Rwanda bategerezwa kurya ku mafaranga y'amarundi agera ku 100 kugira ngo birinde ingorane zijanye n'abajejwe intwaro mu gihe atamahera basabwa mu gihe bagarutse. Hamwe ngo twanse kuyatanga duhako guhagarikwa umwanya muremure cyane dukora mu bwoba kandi turahomba cyane vyemezwa n'undi mudereva.
ivyo rero biragira ingaruka kandi ku ingenzi nyinshi zemeza ko ubuzija mu Rwanda zigengesera zikabona ko ukuntu haba imisako vyerekana icuka c'amakenga. Mu gihe abadereva baterwa igitsure hamwe no kubazwa biboneka ko gufata urugendo bisa n'ibiteye amakenga, niko umwe mu bari ko baragira urugendo ashinga intahe kwagirizwa kugirana ubucuti n'imigwi itwaje ibigwanisho vyamirirwa kure n'abadereva ndetse n'abo babunguruje. Abadereva bemeza ko bama bikekwa ko bunguruza urwaruka rushobora kuba ruja mu migwi itwaje ibigwanisho nka mu 2023 na Red Tabara. Baramirira kure rero ivyo bagizwa bakabona ko bitosekaza umwuga wabo. Uti turabunguruza ingenzi, turabarondera abanywanyi imigwi itwaje ibigwanisho. Kunguruza abakiriya nk'ayandi mashiramwe yose ni kumwe mu bashoferi yemeza. Kubwa benshi mu bashinga intahe ico gitsune ngo coba kimaze gutuma bamwe mu badereva baheba burundu Bujumbura Kigali. Kuva hugawe imbibe zo hasi y'Uburundi n'u Rwanda, ingingo yafashwe n'indongozi z'Uburundi muri nzero umwaka wa 2024, abarundi badashobora gufata ingendo n'indege babandanya guca mu mabarabara ashoboka yo hasi mu kuja muri Tanzania, Uganda canke muri Kenya. Injyane hagati ya Gitega na Kigali ziva ku ngorane z'umutekano muke uri mu buseruko bwa Kongo. Ku nshuro nyinshi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragirije mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame kuba ashaka gufatanya igice ca Kongo n'igice cy'igihugu ciwe, akaba yavyise guhungabanya akarere. Yaremeye kandi ko Urundi rwiteguriye kugwana n'u Rwanda, akavuga ko igihugu ciwe kitazokwemera kurera amaboko nk'abanyekongo. U Rwanda go rugakana ivyo rwagirizwa rukavuga ko ari ibinyoma bitagira ishimikiro. Nubwo rero hari imishamirano y'ivyo bihugu, abarundi benshi babandanya baja mu Rwanda kumvo z'imiryango, kwivuza canke mu rudandazwa, bamwe bakajayo kumvo z'ibikorwa bijanye n'ubutunzi canke kuri gahunda z'akazi. Mu gihe hibonekeza ubukene bwinshi n'ubuzima bwazimvye, igice kinini c'abafata ingendo bahitamwo guca mu mabarabara vyo bizimbutse kurusha indege. Ibarabara Bujumbura Kigali racari rimwe mu yakoreshwa cyane n'abantu kandi racemwe ibidandazwa vyinshi mu karere. Abunguruza abantu bagasaba indongozi zibijejwe kubareka bakagira ingendo bisanzuye bashimikiye ku musha bahawe. Tudusaba cyane ko twokora umwuga wacu yisunzwe amategeko atatera bwo baca nk'ibiturire twifuza, kuko twifuza gushobora gutwara abakiriya bacu mu Rwanda canke muri Uganda mwituze. Niko mwe mafisi ishiramwe ryo kunguruza abantu asaba. Mu gihe twashira habona iyo nkuru nta ndongozi nimwe yari yagira ico ishikiriza kuvyo abadereva babagiriza. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ne butarafyenda kugira ngo tujecekana nadushikiriza sangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngama gihugu cy'u Burundi hanze imibizi gihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ntunza TV Imana iba hezegere mu kogwa zanyu vya misi yose muri ko mu urakora.